Ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo. Nizere ko mumeze neza. Ni privilege idasanzwe kuba hano kubasangiza ijambo. Ku bashitsi nitwa Alain Irankunda, bariko badukurikirana en ligne. Ndi umwe mu bapasitori barongoye rino shengero. Iyo tuvuze ijambo ubutumwa bwiza, bigaragara nk'aho umengo rino jambo ubutumwa bwiza ryarataye demode, sivyo? Umuntu wese aba yumva afise ikintu runaka ashaka kuvuga ku bijanye n'ubutumwa bwiza, ku buryo vyabaye akayobera abahinga, sivyo? Ariko rero ibintu vyose twumva, ibintu vyose abitwa abapasiteri twumva badusangiza, vyose hari igihe usanga atari ubutumwa bwiza. Ino ntambara rero y'abapasiteri baba bumva bafise umutima wo kumva ubutumwa bwiza butari diliwe bwa Yesu Kristo buvurwa mu mashengero, ino ntambara si twe tuyigwanya gusa, ahubwo na Pawulo yarayitanguye arayigwana, kandi yayigwanye mu buryo butari bworoshe. Ivyihutirwa vy'ubutumwa bwiza rero, mu kinjana ca mbere abakristo ba mbere bagifise ya mavuta y'ubutumwa bwiza, hari uwokwibajije mu vy'ukuri yuko ubutumwa bwiza bwobaye diliwe canke bwovuzwe mu buryo butari bwo? Hari uwovyibajije? Ariko nanone Pawulo aragwana iyo ntambara y'abigisha b'ibinyoma, kandi rero mu gutunganya kino kibazo c'ubuvugabutumwa butari bwiza avyandika ababaye, ashegeshwe, ku buryo n'amajambo akoresha mu vyete vyiwe yandika avyandika akoresheje amajambo akarishe. Nashaka mu nkundire, ndabizi yuko muri abasomyi, ndabizi yuko mukunda kwiga ijambo ry'Imana muri shofa, twigire hamwe rero. Iyo abantu bavuze ubutumwa bwiza mu majambo make baba bashatse kuvuga iki? Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa rero bwiza buvugwa aho hanze ni bwinshi, kandi busa nk'aho umengo buraryoshe kumva, busa nk'aho umengo buje gutanga solution y'ikibazo umwana w'umuntu afise. Ariko ubutumwa bwiza ni bumwe gusa, kandi mfise amakenga yuko uno munsi utakivugwa. Uti ni gute none ga mushinga ntahe utakivugwa kandi YouTube n'amaradiyo yuzuye? Umurundi niwe yavuze ngo ibikayangana vyose si iki? Si inzahabu. Uti kandi vyera vyose si samata. Ibaze tuje rero mwijambo,
ibaze nk'ubu Edimo yamaze umwaka wose yigisha muri Bible School, hama nibaze yuko abagiye muri Bible School bose baronse ubumenyi budasanzwe mu bijanye n'ijambo ry'Imana, kandi ndabishingire ntahe. Ariko hagaca haza uwundi muntu akababwira nti ivyo bintu mwizeye sivyo. Mwe mwibaza yuko uwo muntu Edimo yomugenza gute? Aca mufata mw'izosi. Ca wibaza rero nka hamwe uri umuntu afise umuntu agwaye w'intere, ugaca ugenda ku muganga runaka, uno muganga agaca guhereza umuti, ariko uwo muti akaba ari umuti wa forode, wa magendo. Uriya muntu mu kunywa urya muti akamera nk'umuntu ameze nk'utoye akabiri, inyuma y'imisi ngahe agacafa. Uyu muntu uwo mugenza gute? Mu yandi majambo, yanyoye umuti, nubwo yawunyoye umuti ukamwica, yanyoye umuti utariwo. Uyu munsi rero hari ibintu bisa nkaho umengo ni ubutumwa bwiza abakirisu birukako, ariko bikabavyimbisha inda, bikabavyibusha, bikaca bibatera diabete, bagaca bapfa. Nyamara iyi ntambara turimwo tugwana y'ubutumwa bwiza, reka tuyigire hamwe rero. Abigalatiya igice ca mbere uhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Alright, kadusome. Havuga ngo Pawulo intumwa itatumwe n'abantu, kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye, mfatanije na bene Data turi kumwe bose kubandikira abo mu mashengero y'i Galatiya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Yitangiye ivyaha vyacu ngo aturokore muri iki gihe kibi ca none, nk'uko Imana yacu yagomvye. Niyo Data wa twese, icubahiro kibe icayo ibihe bitazoshira. Amen. Ndatangaye yuko muriko murareka vuba mucyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye nubwo kandi atabundi buriho. Ariko hari abantu babahagarika imitima, bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe Pawulo na twebwe tubandikiye mwebwe ishengero ry'i Galatiya, canke umumarayika avuye mw'ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye nubwo twababariye, arakagira iki? Arakavumwa, nk'uko twavuze ubwa mbere, nanone nongeye kubivuga. Nihagira umuntu abarira ubutumwa bunyuranye nubwo mwemeye, arakagira iki? Arakavumwa. Ibaze nk'aha pasiteri yo kwandikira ikete akakubwira no majambo akarishe nk'uku, biba bidasanzwe. Aya majambo yavuga afise umubabaro w'ukungene yigishije ishengero ry'i Galatiya. Iri shengero ry'i Galatiya ni ishengero rya mbere abanza kuvyaza ubutumwa bwiza. Mu vyakozwe n'intumwa 13-14 hadutwara mu rugendo rwiwe rwa mbere Pawulo na Barunaba bagenda kuvuga ubutumwa.
imwe mu nsengero rero batanguye kubwira ubutumwa banavyaza ubutumwa ni iri shengero ry'i Galatiya. Iri shengero ry'i Galatiya aho riri sitiwe ubu ni muri Turki moderne, Turki actuelle, sivyo? Yari Empire Romain. Bano bantu bari aba Gentiles, bari abanyamahanga, ntibari bwumva ubutumwa bwiza. Pawulo abavyaza ubutumwa bwiza bwaho ukwizera Yesu Kristo ari byo biduhesha ubugingo budashira. Hama haca haza babandi bashaka kubwira abantu ubutumwa bwiza butari bwo. Pawulo acaza rero hano ashavuye uti birambabaje cane ingene muri shofa abantu bababwira ubutumwa bwiza ariko mwemeye mugahindukira mukemera ubutumwa butari bwo. Bene uyu muntu rero kubya kuntu Edimo yari kumugenza, Pawulo hano arashaka yuko uno muntu adakubitwa gusa, yitwa ikivume. Iri shavu rero ntirigarukira ngaha, rirabandanya gushika mu gice ca 3. Reka tuharabire hamwe, hama tuce tuja rero mwido nido y'ubwo butumwa. Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, amajambo arakaze. Ninde yabaroze? Mwapinze ku buryo mupinda mugapindira no mu butumwa bwiza. Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki conyene nico ngomba ko mumbwira, mbega mwe mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe canke n'ukumva gufatanije no kwizera? Mu yandi majambo ariko arababwira nti je narababwiye ubutumwa kandi murizera buno butumwa. Mwakabaye mutahura yuko mwaronse ubugingo budashira, ivyo vyonyene birahagije. Ariko rero musigaye muraba mayibru muri bigugu, ntimuciyumvira neza kubijanye n'ubutumwa bwiza. Jewe ndashavuye. Iri jambo riragoye kwita umuntu ikijuju. Muri twese nta muntu n'umwe yifuza ko yobwira umuntu ngo ni ikijuju. Ariko reka twiyumvira akababaro ka Pawulo muri uno mwanya. Mbega mwabaye muri bijuju muti mwatangwe mu vya mwemu, mbega none musozereye mu vy'umubiri. Ibi vy'umubiri ariko arababwira, ariko ababwirana imwe mu nyigisho zariko zitrendinga zivumye, zari inyigisho z'abayuda zibwira bano bantu yuko kugira ngo wizere Yesu Kristo aguhesha ubuzima, ikibisaba usabwa gukebwa. Kwizera Yesu Kristo n'ubutumwa bwiwe ntibihagije. Abayuda bace bamubwira nti niwongereko ugukebwa. Pawulo araza akababwira nti rero mbega yo yose mwayaboneye ubusa, nambara y'ubusa koko ibaha imwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ikoreshwa nuko mukore ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumvise mukizera nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwa ko nk'ukugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera, haleluya, aribo bana ba Aburahamu. Kandi ivyanditswe vyabimenye bitaraba, sivyo, yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha wa hamwe na Aburahamu yizera. Abishimira rero ibikorwa
vy'ivyagezwe bose bari niki n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ivyanditswe byose mu gitabo c'ivyagezwe ngo avyitondere. Abo bantu bose je dis bien, abariko bankurikira online namwebwe muri hano, umuntu wese yizera igikorwa na kimwe mu bijanye n'agakiza, uyu muntu nta butumwa bwiza arumva. Agakiza ni 100% eforo ya Kristo, 0% yawe. Wizeye 99% Kristo, 1% y'ibikorwa vyawe. Futi uwo Kristo wizeye siwe. Nashaka rero tujijya nino bimwe mu butumwa, mu bintu bisa nk'amajambo asosa ngaho hanze bivugwa. Nashaka tubije bimwe mu butumwa bisa nk'ibivugwa, bikambikwa ishusho ya Bibiliya, bikambikwa ishusho ya Kristo, bikambikwa ishusho y'Imana, ariko atari ubutumwa bwiza. Muri tayari? Ubutumwa bw'ibikorwa vyiza. Sivyo? Buno butumwa ninde atabumva? Ninde atarumva ubutumwa bw'ibikorwa vyiza? Pasitori yitwararise kubona umuziki uriko uravugwa neza, ariko uno muntu naho bataravyazwa ubutumwa bwiza, kazima ariko arakora ibikorwa vyiza vy'Imana, Imana izotorera hama imuhe ijuru. Iyo Mana ireshwa n'ibikorwa vyiza. Iyo Mana si ya Mana igororotse. Uriko urereka ibikorwa vyiza. Bene bano bantu bafise umwitwarariko mwinshi cane w'ibikorwa vyiza. Ibikorwa vyiza nivyo bibatesheje, nivyo vyama biri priorite ku buzima bwabo, ariko imigenderanire yabo na Kristo ntayo. Buno butumwa rero buratrendinze, busa nkaho umengo n'ubutumwa bwiza, ariko ku mutima wavyo umuntu akurikira bino bintu yisanga yabaye umupagani, yabaye umufarisayo wo mw'ishengero. Bino bintu ni ijambo ryiza, ariko ntiritanga ubuzima. Ni ibintu bisa nkaho umengo biraryoshe, ariko ntibiguhereza ubuzima wewe mwene data. Ubwa kabiri, ubutumwa bwo kwiyeza no kwezwa. Buno butumwa burahambaye cane. Ubutumwa rero iyo uhuye n'umuntu nk'uyu, ivyaha babifise mu migwi, ivyaha babifise mu maklasi. Uwacumuye yivye karanga ntazi imbere kwihana, ariko wa wundi vyashitse agatera inda, raporo zirandikwa, acaza ngaho imbere agatangura kuvuga ingene vyamugendeye, akarira, ino ntama ikaririra hano. Ariko wa wundi yakoze akayerere gatoyi, uyu muntu ntiyigera yihana. Aba bantu ivyaha vyabo ntiwigera ubona aho bavyihanira, bamana ijisho riraba uwundi muntu. Aba bantu mu vy'ukuri ukwezwa no kwiyeza nivyo bintu bibagaragarako. Unabaramukije bavuye mu cumba c'amasengesho ntibakuramutsa. Ntubanduze. Aje pastori aje avuye mu cumba c'amasengesho, yinjira muri urya muryango, ashika aja kuri alutare, worship ntiyumviriza, ashika yugurura Bibiliya yiwe, ahejeje kuvuga ubutumwa aca atera hasi.
protokole yose iracumurego. Urazi yuko ari abagabo b'ibigango protokole zabo, wihenze kugira ngo unamuramutse aguterera hariya. Ibi bintu bantu b'Imana, pasitori n'umwungere yategerezwa kwamana n'intama ziwe. Utegerezwa kuzigwa mu nda, ukazisomagura, ukazikuyakuya, zikakubwira ibibazo zifise, zikakonona. Sivyo? Kubera kuri umwungere. Sivyo? Ntabwo uri Spiderman, ntabwo uri Rambo. Kristo yaratwejeje biciye mu gikorwa ciwe gitunganye. Reka kumaltreta abo bandi bantu bato bato wibaza yuko batezwa canke batejejwe. Ni gute uwejejwe umwitwa yuko atejejwe? Amaraso ya Yesu Kristo niyo yatwejeje, adukura akagasembwa kose. Ntihakagira umuntu adukanga ngo ariko arifungisha kugira ngo yiyeze. Ntibanka gusa icaha, ahubwo baracirinda ku buryo inguvu zabo zose imisi yose akubwira ati jewe mfise seke, jene seke, imisi 40 ngo urashobora birakunda yuko ushobora kwanka icaha utisonzesha imisi 40. Eforo zabo zose bama bariko banigana na Satani, bama imisi yose bagwana n'umubiri. Bisa nkaho umengo biraryoshe mu gutwi, ariko abantu bapromotinga bino bintu nuko ububasha bwo kumusaraba barabumwimye Kristo bababwihereza. Nibo bagwana n'icaha cabo, niba imisi yose barambo nibo bigwanira. Sivyo? Ubundi butumwa bwiza busa nkaho umengo ni bwiza, ariko ari amajambo nyene atacafashe. Ubutumwa bw'imico myiza. Umuco ntushobora kuguhereza agakiza. Iyo abo umuco wahereza abantu agakiza, Abayuda barabambere kuko bakunda imico yabo ku buryo banayiforosa n'abandi kuyimenya no kuyikora. Utayikoze bakwita ingurube, ikibwa, igiki, bakwita amazina. Ariko nta muco usumba umuco wa Kristo. Uriko uravyumva, ubona umengo ni ibintu bisa neza mu gutwi, biryoshe, ariko siko kuri. Nta bantu murumva muri quartier ngo ni intungane, ntabo murumva bana ngo ni intungane, ngo afise imico myiza, ameze neza. Uyu muntu n'umuryango w'ishengero atawazi, ariko bakakubwira ngo curaba. Abandi bakristo bagaca bakubwira ngo raba mwebwe mw'abakristo, raba musumbwa n'uriya atigera aja gusenga. Kubera ko afise umuco mwiza uca umwita umukristo, iragahera. Ubundi rero bugezweho twese tuzi tumenyereye, si bwa bundi ne ubutumwa bw'iki. Ubu sinawukwiga ndabwo explica. Ntibagucakiza gusa. Sivyo? Ibi bintu iyo turiko turavyumva, tuba tumeze nkaho umengo turiko twumviriza ibintu biryoshe, ariko bifovya ubutumwa bwiza bwa Kristo. Pawulo kwandikira bano bantu abivuga n'umubabaro udasanzwe, ku buryo avuga ati umuntu nk'uyo should be an anathema, ategerezwa kuba igicibwa mu bantu, ntimunamuhe karibu. Ubutumwa rero bw'imigisha
umupasiteri atabwigisha, ishengero ryiwe ntiryigera rikura. Nta mavuta umupasiteri agira. Rero aha twe twarumiwe, nta mavuta dufise. Tugenda twumye, nta mavuta tugira. Ariko birateye ubwoba cane ingene eglise yategerezwa kumera, abavuga ubutumwa bwategerezwa kuvugwa, ingene babugujije amafaranga, babuguza vyiza, babuguza imodoka. Umuntu nk'uyu afise ibintu nk'ibi niwe mukirisu kuri bo. Ntibizera yuko umukirisu aja mwirinde nk'uko bene data bagiye mwirinde. Ntibavyizera, ntibashaka kuvyerekwa. Umukirisu aragwara ngo hari igihe aca kugira ati ngo ngaha come I see. Sivyo? Kubera ko rero abarundi turaguza, kubera ko abarundi twakuriye muri kiranga system, udama ngo ongea baba, siko ba umuntu yavuze, ne ngo akajugumira. Kandi ibi bintu turiko turavyumva, turiko turabiraba, bisa nkaho umengo vyambaye ishusho y'ubutumwa bwiza. Ngo ninjiye muri frigo yawe ndakase mbonye tomate zibiri, ninjiye mu cumba cawe mbona impuzu zimanitse kuri plafond. Neshereza, igihe nasoma kino gitabo c'Abigalatiya, numvise umubabaro udasanzwe nk'uyu Pawulo yandikana hano, abwira ishengero ry'Abigalatiya uti mwarasaze, muri bicucu, mwirengagije yuko Kristo yabambwe ku bwanyu, ko kumwizera vyonyene arivyo bibahesha ubuzima budashira. None inyigisho z'ivyaduka nizo musigaye mwumviriza, n'abakirisu bitwa ko bavutse ubwa kabiri basigaye bagenda muri za YouTube akumviriza ubutumwa bw'imigisha gusa. Kwikubita hasi vyovyo n'akantu bakora, agira nk'uku ugacugwa hasi, yagira nk'uku mwese mukaba mugiye, sivyo? Ariko bino bintu vyateye ishengero rya Kristo kubura abantu basoma ijambo ry'Imana, bigishwa, bicara ku birenge vya Kristo kubera guhahamira za dolari za vyiza zo muri Amerika. Ariko nta munsi n'umwe nigera numva baguhesha vyiza ija Palestine. Ntibageza umutranslator wanje ariko aramfasha hari inyuma. Somali hoho ntibageze ne mbe handi aheruka kuba intambara ni hehe? Ukraine ntibageza, ahariya hose muri za Russia, they never send you there, ntibakurungika. Ariko ibi nibikwereka yuko ishengero rya Kristo dutegerezwa kuba maso. Ubutumwa bwa Kristo bwarafashwe buribwa n'abambuzi n'abasuma bafise umunoho w'ibi vy'isi. We need to come back kuco Kristo atubwira. Muraho mw'isi, isi zobanka kuko yabanje kunyanka. Uku kwankwa rero nibiki? Ni kwa kundi ugenda ugakubitika, vyose vyanda gutakiye, ubuzima bukagukubita. Bano bantu rero bizera yuko ata muntu yigera gwara w'umukristo. Umukristo ntagwara ngo mu mishishagu yiwe mwaronse mwakize ingwara biragahera. Yesaya akoresha 53
avuga indwara twari tugwaye z'ivyaha. Ivyaha bidashobora gukizwa n'ikintu cose uretse urupfu ruhambaye rwa Yesu Kristo rudukiza no mugera tudashobora kwikiza. Ntitwakiza ingwara zo mu buryo bw'umubiri gusa, first abanza kudukiza ingwara yitwa kuvuka uri umunyavyaha. Iyi ngwara ntabwo ari ingwara isanzwe, ariko iyo ubonye bene data ingene bafata imirongo ya Bibiliya bakayitwistinga, bakayihindukiza, bakayivana muri context, bakayivana muco umwandisi originali yagomba kuvuga, kugira ngo bashobore kuresha wewe na jewe ntama zitazi kwisomera Bibiliya. Tegeza kugaruka kukuri kwaho abakristo bahagwa ijambo ry'Imana. Ubutumwa bw'ibinyegezwa. Ubutumwa bw'ibinyegezwa, abapasiteri bigisha ubutumwa bw'ibinyegezwa akubwira yuko ari jewe mfise connection n'Imana. Wewe ujejwe kumviriza zino revelation jewe ndaguhaye. Ujejwe kumviriza ico Imana yanganirije ku buzima bwawe. Intama nayo ikavuga ati yego, yego, sivyo? Basumbana ku madogre, sivyo? Hariho ba major 1, 2, 3, 4, sivyo? Hariho bita rero aba general. Birateye isoni mw'ishengero rya Kristo. Uriko turabyumva, turiko turaraba bene data ingene mw'ishengero isinzi ry'abantu ryuzuye bariko bumviriza ibintu nk'ibi. Jewe hari igihe muranca mfata umengo nofata telefone nkaca ndayikubita ku kibambazi, kuko uno muntu umujinya w'Imana ntukibaho. Birateye isoni. Sinzi ko umubabaro umugira, ngira aro namwe mugira. Aba bantu bamana amabanga y'abakiriso babo. Jeremy ni umpereza umutwaro, uzuwanditse ukampereza igipapuro cyangwa gitwara ku musozi, hama nkasenga Imana kwera ko ari umukunzi w'imbabazi, kandi Imana ishobora kureka evenema mbi zigashika Jeremy akanahezagirwa. Ariko ikibazo kihaba ni iki? N'aba bantu b'ibinyegezwa, hari abantu b'ubwoko bubiri. Uwagira ubuntu bigacamwo, uwo rero mw'ikartier ntitumukira, nta umukorako. Imana nsenga murayizi, ni Imana idakogwako. Hakaba hariho na wa wundi rero vyanse, yamana ukugerageza, yama kwa mutumishi gusumba uko yama muri Bibiliya. Autorité suprême d'office hano mw'isi. Birateye isoni. By the way, nta binyegezwa banga bikibaho. Uwari ikinyegezwa banga yari Kristo, nawe yarahishuwe, Imana ishimwe. Wewe utubwira ko ufise ibinyegezwa gute? Bigenze gute?
bwa nyuma ubutumwa bw'ubushobozi. Ubu butumwa rero bw'ubushobozi buraturambije, bugejeje umukirisa ahatemba, yama mu mashengero, ava hano mw'ishengero duhejeje aca afata taxi mpaka wayimbege kwa mutumishi kurondera iki? Ubushobozi, mafuta, sivyo? agukozeko ucukira, we kira gusa kumbwira ivyawe hamuze hano ndakurambitseko ibiganza, ivyawe vyose bizoba bitunganye. Kandi ibi bintu turaza kubirangirizako byose bakoresha Bibiliya. Murabe rero akabazo aho kari. Nico gituma umukirisu adasoma ijambo ry'Imana iminsi yose azokwama muri ntura nkorera ya bino bintu bamuhendesha. Bose bakoresha ijambo ry'Imana, ariko bino bintu si ubutumwa bwiza, n'amajambo meza asosa. Murazi ibintu bisosa navyo ingorane bitera iki? Bitera igisukari, bitera ibintu vyinshi, ntibigukomeza, nibinyaruka kukwica, kandi vyose bisa nk'ubutumwa bwiza. Bano bantu bariduza cane ku buryo binganishije n'Imana, ashaka kuvuga ijambo rimwe gusa byose bikaba bitunganye. Baridugije cane ku buryo kuri biro zabo usanga umurongo w'abantu babarindiriye. Ibi turiko turabibona bikubita hasi bagenda, twibaza ngo n'ubutumwa bwiza, uya mupasiteri ngo n'ubutumwa bwiza, ibintu biryoshe bikaryoha, ariko si ubutumwa bwiza. N'amajambo meza adatanga ihumure, atanga urupfu. Aba bantu rero ijambo ntibariha akanya. Nk'aba bantu ijambo kuri medita, kuri somako ntibariha akanya. Iyo mwarambiwe nk'uko mbona mwarambiwe, camamagara ururongo rwose ngo nimuze tudemontre ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Nimuze uti ndabona ko mwese murambiwe, haranashushe ko murambiwe, rero nimuze hano. Ububasha na ya miziki na ya yashu ntawe ubura uwita hasi. Ariko bino bintu nimutwenge, birababaje. Niwo mugera dufise uno munsi ku buryo abantu batanagisoma n'ijambo ry'Imana. Hama twebwe rero twumvise ko umengo biraryoshe, tuca duterera kuri stati. Abakristo ba kino gihe ijambo ryamwubatse umupasiteri yavuze aca rishira kuri stati. Nkaje ngaha ntawe ushobora kumbwira ngo ashize kuri stati, kubera ko ibyo niko ndavuga bitaryoshe, ntariko ndabacakiza. Ariko nyamara Pawulo arakomeza akavuga nti nimba noba nkishimisha abantu, noba ntazi yantumye, noba iyo Mana yantumye ntazi yariyo, nimba noba nicaye hano kugira ngo ndakubwire yuko uzotwarwa mw'ijuru n'ibikorwa vyawe vyiza, uzotwarwa mw'ijuru na eforo zawe, uzotwarwa mw'ijuru n'ubushobozi bwawe, noba ntazi wampaye igikorwa. Muti rero turangiza ubutumwa bwiza n'ubwahe? Kwa Mungu tuzodevelopa kino kintu. Ubutumwa bwiza n'ubwahe? Turiko turarangiza.
Pawulo ndamukunda cane kuko wewe atanga igicapo cagutse c'icari c'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza muri ABC, ubutumwa bwiza ni yuko uri umunyavyaha 100%, ukeneye umukiza agukiza 100%, biciye mu kwizera igikorwa ciwe 100%, bikaguhereza ubuzima budashira 100%. C'est ça. Point entre. Urenjeje k'ivyo ubu uri kuvuga ubudasa n'ubu, kandi nibwo bwonyene butanga agakiza. Abivuga gute rero? Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu, ivyo mwagenderamwo. Wobesha abantu ngo wama wiyeza, kandi ako kanya nyene ukiva kwiyeza wabonye idemi irenganye ugaca uyifuza. Uvuye muri seke, umuntu akubwiye akubajije yuri, ha kumubwira kuri Gare du Nord, umubwiye kuri muri ville. Ibi ndabivuga from the experience. Nari mfise umugenzi w'umusenze kabisa, rintarabashe, yarabivuga cane gose, ariko nta musi n'umwe yava gusenga yisanga turi kumwe ari umuntu amutelefone amubwire ati uvuye he, ntiyigera amubwira yavuye, yamubwira igitandukanye n'iyavuye, ariko akiyita umusenzi. Ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza kirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa, kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima vyacu bigomba, kandi mu kamere kacu twarabo kurakigwa nk'abandi bose. Turangirije hano, ashaka twiyumvire wisanga aho uri muri ibi bintu vyitwa ngo n'ubutumwa bwiza. Ntaho beshika ugasanga warakurikiye bino bintu vyitwa ngo n'ubutumwa bwiza, wasanze waguye muri aka gatego ko kwiyumvira yuko uriko urakurikira ubutumwa bwiza, ugashirako umwitwarariko wawe, ugashiramwo ingoga zawe, inguvu zawe, ariko ibi byose ntabwo vyigeze biguha amahoro. Ubutumwa bwiza rero ni ukubwira yuko hari wazanye impore, hari wazanye agakiza kabonera muri we gusa, kandi yuko ukakiriye wese, wakiriye ano mahoro atangwa nawe, abahujwe n'Imana, kandi ubuzima bwiwe bufise assurance muri we. Apana twigoro, apana ubushobozi, apana iki, vyose bibonekera muri we. Ubutumwa bwiza rero barabwizera, hama bamara kubwizera bakabubamwo. Bino bintu ugiye kubiraba mu bisanzwe, ntawe utifuza yuko ishengero ryiwe rigira imico myiza, ntawe utifuza yuko ishengero ryiwe rigira ukwezwa, ntawe utifuza yuko ishengero ryiwe rigira ubushobozi, ariko bino bintu ni ingaruka z'ubutumwa bwiza. Si ubutumwa bwiza, ni ingaruka z'ubutumwa bwiza. Bino bintu vyose twavuze sibwo butumwa bwiza, ni ingaruka z'ubutumwa bwiza. Iyo umuntu yariye atura umube, kandi iyo yahaze inda iravyimba, sivyo? Twebwe rero abakristo ba kino gihe dushaka guhaga
tutariye. Dushaka ibintu bigaragaza agakiza, ako gakiza tutazi niyo kava niyo kaja. Tugaca dusimbira ku vyuma tukavuza, ubushobozi tukabusaba, ibintu byose bikagenda neza. Ariko sibwo butumwa bwiza. Reka twifuze ubutumwa bwiza, hama bino bintu bizokurikira. Murakoze cyane.